Prodefi ya mbere yatanguye ngaha mu karere mu 2011 kuva ico gihe yari ifise ihangiro ry'uko imiryango yogabanya cane ibintu vy'inzara kandi bakaduza amikoro mu miryango. Rero kuva ico gihe Prodefi yaciye itangura gutunganya neza imyonga kuko intara ya Ngozi na Kayanza zisanzwe zifise imyonga myinshi, kwari kugira rero aho baduze umwimbu w'umuceri n'ibindi biterwa mu mbarugo nk'ibiharagi n'ibigori. Hanyuma rero twashoboye gushika ku mahegitari menshi ashika 1460, kandi umwimbu nawo dufatiye ku muceri waraduze wahora ku itoni 1.5, uyu munsi turashobora kwimbura itoni 5 ku hegitare zirenga gatoya. Hanyuma rero si ibyo gusa, harakozwe n'ibindi bikorwa byo gutanga inka mu miryango. Dufatiye tuvuga nko mu ntara ya Ngozi haratanzwe inka zishika 1532. Uyu munsi igikorwa kigiye kurangira ziko zirarenga nk'ibihumbi 4. Hanyuma kandi no muri Kayanza twatanze inka zishika 132. Uyu munsi tugiye zishika hafi y'ibihumbi 2,700. Rero umwimbu w'amata waragwiriye, arico gituma uyu munsi ngaha mu ntara ya Ngozi na Kayanza amayegeranirizo twashoboye kubaka ashobora kuronka amata ku munsi yababa 5,000. Hama rero banafise n'ubibagurira, hariho ishirahamwe bita MDB iza kuyatwara. Uno munsi amata ni menshi, baca bayapakira rero ikamyo citerne Prodefi yashoboye kugura igahereza amakoperative. Ni ibikorwa umuntu agiye kuraba abenegihugu bashimye kuko byatumye hagabanuka inzara muri aka karere. Hanyuma umwimbu uriyongera, ibyo badashoboye gukoresha mu miryango yabo babisha ku masoko. Ryahangiro ryo kuronka uburyo amikoro amafaranga mu miryango biraheza birashikwako. Twebwe kuva tugitangura gukora twagiye turakorana n'abenegihugu, abarimyi borozi, tugakorera hamwe, nta n'umwe twashoboye gukumira kugira ngo bamenyere kumenya ibikorwa twako turakora, babigira ivyabo. Bamaze kubigira ivyabo ni ukuvuga naho tuzogenda twebwe mu bisanzwe ntibazokumva ko twagiye. Ni nka kujya gucutsa umwana buke buke, nabo nyine twagiye turabigira buke buke kuburyo tumaze kugenda tutazokumva ko twashoboye kugenda. Rero twarabagiye turabategura buke buke kugeza yaho babimenyera. Ariko hariho nk'ibintu by'inyubako uyu munsi byakozwe haheze nk'imyaka 5 canke zirenga. Tugiye tuti imbere yuko tugenda muri amezi 2 asigaye twoshobora kudusubiramo tukabinagura kugira ngo tuzoshikirize abajejwe intwaro, dushikirize leta, dushikirize abenegihugu, twamaze kwisubiramo neza byose. Ni ibyo tugiye gukora muri amezi 2, tuzovyihutira cane gose kugira ngo tugende atakaringanga mu muhogo kari kubo twabishikirije. Nukuri tutabeshe nta ntambamyi na zimwe twahuye, ariko umuntu ariko arakora igikorwa hari aho hacamo kamwe na kandi ugasanga karamuciriyemo, ariko ubifashe muri rusange nta ngorane twarose kuko yaba uburyo baduhaye gukoresha twashoboye gukoresha burahera, yaba ibikorwa batubiye gukora twarabikoze birahera. Uyu munsi nicyo gituma ubona twakoraniye muri runo ruganda kugira ngo tuyage n'abenegihugu tuye kubisigara ata kariganga mu muhogo gasigaye inyuma.